Aramutse mwese mwakoze kwitaba ubutumire kugira ngo tubabwire icyo twari tubahamagariye no kukibamenyesha. Iburyo bwanje ndi kumwe na DJ Chento, arimwo mu bariko barategurana bino bintu. Ibubamfu hariho Edmond ahagarariye World Beach kugira ngo iki gikorwa niho tuzogikorera kandi kiraba ahanini kino kibanza. So twabahamagaye kugira ngo tubamenyeshe ibikorwa turiko turategura, no kuvuga kuri izi wa Mungu zo mu kwezi k'umunani n'uwa Mungu umwe w'itariki 5 z'ukwezi kw'icenda hano kuri World Beach. Tuzoba turiko turereka abantu bishasha vyakozwe kuri kino kibanza. Murumva ko bariko baranubaka gushika n'ubu mu guteramisha abantu ko basubira ku biyaga, ko amazi yadukundiye agasubira inyuma gatoya. Ni muri iyo ntumbero rero twashimye gukorana n'aba DJ bagenzi bacu, bene wacu ba mu mahanga ariko bari no mu karuhuko, kugira ngo nkumbure n'umurundi atoba yaragiriwe novuga ngo yararonse n'akanya ko kubumva muri izo ndwi zikurikirana, azoshobore kwashika, ashobore kumva n'ivyo bene wabo bakora mu mahanga. Hazo harimo n'abarundi. Ngarutse ku bahari ni DJ Chento mubona hano, ni DJ Saido muzi cyane, ni DJ Daddy nawe nyine muramuzi. Kuri kote y'abarundi hazoba hariho DJ Iverson hamwe na DJ D. Bon, babari n'iryo muzi cyane. So abo rero bazoba bahari ngaha kwa Mungu, imiya Mungu yose hari ngaha mu kwezi k'umunani nimwe itangura ukwezi kw'icenda, kugira bafashe abantu guterama, kugira bafashe abantu kuryoherwa ku kiyaga. Nta mafaranga yo kwinjira asabwa, ni kibanza cyugururiwe abantu. Bizosaba gusa umuntu aje gukonsoma kugira ngo twese ntihagire ngo usanga yaje ataco yitwaje ngo aze kugora abandi. Ego ahanini igikorwa nyamukuru nico, ijambo ni gwanyu.